Turi ku munsi wa gatatu w'igenekerezo rya 14 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2020 ndabahaye ikaze cyo tubageze mbese mudukurikira kuri televiziyo Renaissance ifungwa ryo wahoze ari umushinga amateka Fabiano Banchijyanino ngo n'ikimenyetso cerekana ko umugabo CNDD-FDD utifuza imvugo nimwe yoza itaja mu nzira y'ivyumviro vy'uwo mugambwe murabikurikira murano makuru ngo birababaje kubona abarundi birababaje kubona ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu n'umutekano busa nk'ubucanishamwo abarundi n'abanyamahanga baba mu gihugu ivyo ngo bikaba ari biterasoni ku gihugu bishobora no kubizana injyane hagati mu gihugu ngo ahubwo igihugu cari gikwiye nyabuna gusubira kunga ubucuti n'ibihugu bamaze igihe batarabana giza muraza kumva munano makuru impanuro za professeur Evariste Ngayimpenda mukanya ni donido rya makuru. Dasuye kubaramutsa umuntu wese bazokumva avuga ururimi rusa nk'ikinyarwanda mu Burundi ngo nukumushikiriza abajeje umutekano ngo ni mu ntumbero yo gucungera umutekano mu gihugu byashikirijwe na Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano mu nduheze umutekano n'iterambere rusangi aho yari igitega ku mugwa mukuru wa politike n'ivyo bitegerezwa kuranga igihugu. Pierre Nkurikiye akaba yabivuze inyuma yaho bafashe abanyamurenge baba mu ntara ya Gitega. Ibibazo by'umutekano ni karahara mu ruganda ntibacura kandi kirazira gusamara kirazira kwita urugohe iyo uriko urashungera umutekano w'igihugu cawe. Aba bantu bose b'abanyamahanga bibonekeza cyane muri no misi haba mu bisagara cyangwa ahandi ntibagoye mbere no gutora usanga benshi bavuga ikinyarwanda nka bose bivugira ikinyarwanda mumwumvise avuga ikinyarwanda muce mujya kara abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano kugira ngo bamubaze ikimugenza. Murazi neza yuko muri kino gihugu umutekano wigeze kubuhungabanywa n'inkozi z'ikibi zivuye mu bindi bihugu cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Mu Burundi abavuga ikinyarwanda ngo ni benshi harimwo n'umukuru w'inama nshingamateka wa kino gihe bivugwa na muganga Jean Minani arongoye urunani Senahed. Kubona rero Pierre Nkurikiye avugira igipolisi ahamagarira abanyagihugu gufata abavuga ururimi rw'ikinyarwanda uko ngo nukwihenda cyane. Jean Minani avuga ko abantu baba mu ntara za Kirundo, Kayanza na Cibitoke basanzwe bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Abavuga ikinyarwanda mu Burundi no kuvuga abantu bashobora kuvuga tu ururimi maravuga rusari ikinyarwanda barabanza bumvirize umukuru w'inama nshinga amateka w'ubu avuga ikinyarwanda ururimi rwegereje ikinyarwanda kubera yuko yakuriye mu Rwanda yarahunze n'ubu biracamukurikirana yari maravuga ikinyarwanda utangura abakayoze bazoca bafata nabo bose bakumbibe z'u Rwanda aya makomine abantu bose bakumabi ku makomine y'imbibe z'u Rwanda bose bazoca babafata ko bose haba baba mu Rwanda cyangwa mu Burundi bavuga ururimi rusa n'ikinyarwanda nawe kutazi ikinyarwanda n'ubushango ngo baravuga bagakora ikinyarwanda abo rero bose bazoca bafatwa za komine Busoni, Bugabira, Ntega, Marangara, Busiga na Kona, Kabarore n'amakomine yo muri Cibitoke bazobafata. Ni nkuko bovuga ati abavuga ururimi bo barusa n'indimi bavuga muri Tanzania nk'amakomine ari muri Makamba, Ruyigi na Cankuzo bofata. Rero iyo mvugo siyo akatuye bagira umutekano yuko bategerezwa kugira none uvuga ikinyarwanda nawe bari umunyarwanda wese si mubi kuko sinibaza ko abanyarwanda bari mu Burundi ari bake bariho uko kuba kurenganya. Iyo siguro barimo baravuga n'insiguro ndenzarugero n'imvugo ndenzarugero. Rero iyo ufise umubanyi uguzwa kumubona kuko udashobora kwitorera umuvyeyi, udashobora kwitorera uwo muvukana, udashobora kwitorera umubanyi, ubakunda gutyo murakundana. Naho turagira gute ntaho tuzoshira abanyarwanda ntaho tuzoshira u Rwanda. U Rwanda n'u Burundi bigwizwa kuzobana imyaka n'imyaka. Ico baciza nuko twokumvikana tugakundana kugira ngo
imigenderanire n'umwumvikano bibe byose. Kuri iyo nyifato nyene, kuri iyo mvugo y'umuvugizi w'igipolisi n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu Muhari Ligue ite kuriyamiriza ayo majambo aherutse gushikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati n'umutekano asa nk'ayahamagarira abanyagihugu gufata abanyamahanga cyane cyane bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Anshaka niko yagize abona ko ivyo bishobora gutuma abanyagihugu biha ububasha bwo kugirira nabi abanyamahanga. Anshaka niko yagize n'iteka turabona yuko nagahomera ko uravye ivyo yavuze ariko agomorera abantu na cyane cyane zambonera kuri abo banyamahanga. Ikibabaje nuko uri kurumva ivyo bintu nivyaje mu ngiro si n'abanyarwanda gusa nabirabure bose bazohagwa kuko hari abo mu karere basanzwe bavuga ururimi rwegereye ikinyarwanda nabo bose bazogwa mu tubire. Rero tukagira tuti nyabuna byari bikwiriye yuko novuga boshikiriza n'ijambo rifite iryo bavuze kuko aho nibara ku mutemere aho umuntu uvuga ari mu ntwaro rwo hejuru bahamagarira abantu agomorera abantu ku bandi kuri komine. Anshaka niko yagize akaba arongoye Muhari Ligue iteka ngo Burundi bwari bukwiye kunagura imigenderanire n'ibihugu bihaheze imisi batavuga rumwe. Bivugwa n'umunyepolitike Evariste Ngayimpenda akabona ko inzira yo kugomba guhangana n'ibihugu vyafatiye ibihano Uburundi ataneza vyozanira igihugu. Evariste Ngayimpenda: imigenderanire hagati y'ibihugu bimwe bimwe n'Uburundi ufatiye ku kiganiro shikiranganje imigenderanire y'Uburundi n'ibindi bihugu aheruka gutanga. Mwumvirije nawe nyene yaravuga yuko atipfuza yuko yoshikira ku rwego rwa kimwe bita reciprocité mu gifaransa. Yaravuga yuko yipfuza ko hoba dialogue. Nibaza rero yuko inyishu nziza yoba ahubwo yukuraba ingene bonagura imigenderanire n'ibihugu muri iyi minsi tutarabana ryiza, kuko imigenderanire hagati y'ibihugu icimbaze n'akamaro imarira igihugu ikakimarira n'abari muri ico gihugu. Iyo nayo inyungu ntibaho iyo baretse gufashanya, baho iyo bariko barafashanya. Arico gituma jewe nk'umunyagihugu ico nosaba nuko boje hamwe bakavugana kumbura ibibateranya bakaraba ko atanzira iriho yuko boshobora kugira aho bahuriye, icumwe aheba akagiheba, icuwundi aheba akagiheba, mugabo ku neza y'ibihugu byacu n'abanyagihugu babibamwo imigenderanire igasubira ikaba myiza, ugufashanya ugasubira kukaba. N'ahandi simbona inyungu babatwebwe b'u Burundi ivyo bihugu bindi, ngira ngo nta nyungu nini dushobora gukura mu kutanagura imigenderanire. Professeur Evariste Ngayimpenda akaba yabivuze inyuma yaho umushikiranganje w'imigenderanire Albert Shingiro amenyeshereje ko Uburundi bushobora kugira ingereko yindi ku bihugu byafatiye ibihano Uburundi. Mu kanya turabandanya n'amakuru twabateguriye. Intama mu bwitonzi bwayo, iyo ntama mu gacerere kayo, iyo ntama mu ko guhora kwayo, iyo ntama mu kwibera mu kuri, irigwirarenganywa. Harabaye ubwicanyi burenze, abantu baratabwe mu nzuzi, abantu barahambwe ibipande ku ntwaro yiwe. None umuntu yovuga ngo abantu bazimanganye, uyu muntu yari arakora ko by'ukuri ngo abimboneza yamaho abantu aboza bafatira kuri ivyo bagakora uko. Ikindi nongera mu kanwa kiwe nyene yarivugiye abazopfa nk'ifu y'imwijira, yarivugiye abantu bamuciri. Iyo niranga, iyo ninuze nziza yuko yohabwa ico kidari mu bihe nk'ivyo. Abarundi bo musi bagatizabo bari mu mahanga bagowe mu buhungiro, biragaragara neza yuko hari hantu yeshuwe. Uburundi ni igihugu ca mbere cy'ibiturire, biravugwa hose, kiri mu bihugu bitatu vya nyuma bikenye. None uko kwigisha gukunda igihugu yarabikoze mugabo yareshu.
tubivuze ko biri rero je kidari no kuri simba nako kibereye umukuru w'igihugu wa kino gihe kuko ndabona ashobora mbere kuja imbere y'intare je nibaza yuko amateka akurikijwe ataco bazongira mugabo ubwoba bwose ndabubura ko nta muntu ari mu Burundi no munsi adafise ubwoba ndemera yuko itarike yageze hazoba hageze ako rero nomara imyaka 100 ku isi muhomera amashi abangufi n'abanyabinyoma nomara umwanya muto nkagenda mfize umugani kaboneka yuko twese tutemera kuba banivyo nzovuga gushaka umunota wa nyuma kuko narabonye neza yuko abazize kutavuga bariho batigeze gukura mu kanwa mugabo bagiye tubona agize ati rekuriyo ntama igire amarembe koma karuru imyagazi koma karuru koma karuru Gufungwa ry'uwahoze ari umushinga amateka Fabiano Banshijyanino n'ubutumwa bukomeye kuri abo bose boramuka bavuze bidasa n'ivyumviro vy'umugambwe CNDD-FDD uko niko Ancher niko yagize arongoye umuharirige itekoranira gateka kazina muntu abivuga akibutsa uruhara rwa Banshijyanino mu gusigura ingene uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza adakwiye kwitwa imboneza kubera amabi yakozwe ku ntwaro yiwe. Ancher niko yagize muri iteka twasabye yuko umushinga amateka Banshijyanino Fabien yorekurwa atakirinzo gusabwa uko ariko ararenganywa ariko yapfunzwe yahagaritswe yarapfungwa bidaciye mu mategeko na burya ndetse mbere mu nzi nuvuga n'ibwizo shingiro rihari ubu riravuga neza yuko atamushinga amateka cyangwa umukenguza amateka yohagarikwa cyangwa nko kurikirana ku bintu aba yakoze avuye ari mu kazi ka misi yose ku mushinga amateka ubu rero Banshijyanino kibabaje giteye n'agahinda agiye gufatwa haciye iminsi nuvuga n'ikingo cyo cyaraheze mugabo ikibonekeje cyo nuko umushinga amateka yari yabaye umushinga amateka w'akarorero aho yagarahagariye hagati y'akazi na muntu nuvuga mu namashinga amateka n'intwari bereye kuko yaguma asohora ibintu nuvuga bihagararira hagati y'akazi na muntu n'intwari bereye aho turamwibukira kubitari bike aho yasohoye nuvuga amaliste y'abanyurujwe urutonde rw'abanyurujwe urutonde rw'abahagaze bidaciye mu mategeko turibuka naho nuvuga yari yiyamirije yuko nyakwigendera President Nkurunziza batomuha ubusho burengeye mu gihe haraye hibutswe imyaka 5 iheze umuryango w'umumenyesha makuru afata amasanamu kuri televiziyo y'igihugu Christophe Nkezabahizi ugandaguwe abajyango n'inshuti baracuzuye agahinda. Jean Marie Hezimana musaza w'umupfasoni wa Christophe Nkezabahizi amenyesha ko adatahura igituma ubutungane budakora akazi kubwo kandi buzi neza abagandaguye uwo muryango wa Christophe Nkezabahizi. Jean Marie Hezimana iryo bara ryakozwe ku murango izuba riva abantu mu ngagara ababanyi bose barababonye leta y'u Burundi yonyene niyo itabazi. Mu bihumbi 2015 hari hashizweho komite ngo ijejwe kwiga ibijanye n'ubwo rupfu rwa Christophe Nkezabahizi ivyo yashitse ko n'ibintu biteye isoni bitanumvikana nta nuwo bitebako. Mu bihumbi 2018 ni n'abantihenze twagiye twumva ngo ubwo rubanza rwarasomwe ngo abakeneye kurumenya ngo boheza bakagenda kuri parke ya commune Ntahangwa ariko twe mu muryango wa Christophe nta nakemwe tuweze tumenya ibijanye n'ubwo rubanza nagone nta byinshi no ruvuga ko ikiboneka nuko leta y'u Burundi atagushaka nagukeyi atagushaka na gato ifise kugira ngo abo bantu bashobore gukurikiranwa kuko abo bantu bakoze ako kabi kabishe nkuko nabivuze uno munsi bari mu nzego z'igipolisi bari mu iperereza harimo n'abajejwe amabanga akomeye muri leta y'ubu biragoye rero kugira ngo leta ishobore kubakurikirana kugira ico nsavye leta y'u Burundi biragoye mugabo nagira nsabe abaharanira gateka kazina muntu ubutungane bw'aka karere
y'ubutungane mpuzamakungu yuko bwodufasha bwogira ico buterereye kugira ngo bushikane kure aya majwi yacu kugira ngo hagere igikorwa kugira ngo leta y'u Burundi ishobore kwikebuka igira ico ikoze kuri urwo rubanza rwa Christophe Nkezabahizi. Ikindi nashaka gusaba abantu baza baradutera ubwoba batubwira ngo nitwabandanya tuvuga ngo bazodukurikiza Christophe Nkezabahizi ngo bazotugirira nabi. Ntituzohagarika rero abo bantu babimenye, abo bose badutera ubwoba, ntituzohagarika gutaka ubutungane. Twariyemeje kubandanya dusaba ubutungane aho buzoba buri hose kugira ngo abo bantu bakoze ako kabi bakurikiranwe, kuko birababaje cyane gose kubona abantu bakwikiye abantu babandanya bidegemvya, babandanya bari ngaho nk'uko umenga nta kintu na kimwe kibi bakoze. Imbere yuko dusozera no makuru amenyesha abakuru bane b'ikinyamakuru Iwacu barakwije kuri uyu wa gatatu imisi 359 bafunzwe mu kibuka ko baciriwe umunyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadaburingana n'umuriyoni kuri umwe bakaba bahagaritswe kwerezo rya 2022 mu ntara ya Bubanza igihe bari bagiye gukora inkuru kubijanye n'ingwano zariko zirahuza imigwi yitwaje ibigwanisho n'igisirikare c'u Burundi hamwe n'igipolisi. Nabo akaba yari Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mpozenzi na Egide Harerimana, bose bakaba bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ningaha amakuru twateguye kubashikiriza aciye agarukira, mwakoze kudukurikira naho gutaha.